muri kano kanya turakira abo muri Amazi Water. Turi kumwe na Floris Dusabe. Yego. Akaba ajejwe muri gishira hamwe agace ko hagati n'ubuseruko. Yego. Agace ko hagati n'ubuseruko tuzure tuguhikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane kandi ndabaramukije. Urakoze cyane kuno munsi tuza kugaruka hanini kubijanye n'ibintu bigaragara ishirahamwe ryanyu rimaze kubwira ko mu gutanga amazi meza ari naho mpera ku kibazo ca mbere mbega muravye ibikorwa mumaze gukora ari hagati mu gihugu mbere no ngaha mu gisagara ca Bujumbura turazi ko mugoma muhakwiza amezi abiri muriko murahakorera ibikorwa n'ingiki mumaze kungura abene igihugu Barundi. Reka ngirango ndacishije mu buryo bubiri muri rusangi amazi meza burya amazi n'ubuzima. Amazi n'ubuzima arafasha mu bijanye n'isuku. Hanyuma burya rero hagiye umuntu agwaja kwa muganga kandi arakoresha uburyo butari buke. Nyuma yo gukoresha uburyo butari buke arakoresha n'umwanya ugasanga uwo mwanya ariko bari kariteza imbere ugasanga ari murindi bikorwa bindi byo kwa muganga. Ikigira kabiri nuko nk'abana baja kwishuri. Hari igihe usanga umwana yacerewe burya hari abantu usanga baja kwishuri ahantu kure ugasanga barakenera amazi yo gusukura ishure barakenera amazi yo kwisukura abo nyene ubwabo canke yo gusiga muhira usanga bafise n'abavyeyi bakuze ugasanga bimutwaye umwanya muremure hari n'abahiba ishure bashobora no guheba ishure twaravyumvise. Amazi rero burya ntakora kwisuku gusa canke ku ngwara ariko amazi ni n'iterambere aho duhora tubona akenshi ugasanga muci ayo mazi asese kajya abusanga ari nko mwitanga guma yisesa bakaca bayaha inzira ugasanga ariko arabafasha kuvomera imirima mito mito bagaheza bakiteza imbere. Nkuvuga ko muravye ico mumaze kumarira bene igihugu ni mu mice myinshi isuku amagara. Ego nisuku amagara nko ngahe Bujumbura nk'akarorero hari kibazo nyamukuru twariko turakemura mwarumvise ko hari ikibazo ca kolera cari cadutse ubu rero bamaze kuronka amazi abene igihugu murabona yuko baraheza bakanywa amazi meza ubwa mbere kuko harya izi ngwara zifatiye ku isuku rike usanga banywa amazi mabi cyangwa ugasanga bakoresha ibintu bitameze neza rero murabona ko hariho impinduka hama korera tukayituza. Naho nyene cangaruka muravye aho mwatanguriye gukora naho mugeze imyaka simike ngira ngo muriko murakora ngaha nibaza ko mwavuze ko ari 3 canke 4 kuva mu 2018 ni 5 bigiye ku 5 impinduka zigaragara mu gisata cyo gutanga amazi meza n'isuku hano mu Burundi mushobora ntuvuga kutubwira izo mpinduka zigaragara. Impinduka ya mbere nkuko navuze urya amazi si kintu umuntu abwira cyane sukuza ngo umuntu yakabuye ubwenge canke yahinduriye abantu ingendo canke iki. Amazi ni gikoresha umuntu ashobora kuba afise nshobora kubwira umuntu ko wamuhaye amazi atayabona atari karakoresha atari karanyo iyo ni impinduka ya mbere igaragara cyane igaragara ko umuntu atagira amazi yaronse umuntu yaoranywa amazi mabi anywa amazi meza hagani niteka navuze yuko amazi n'uburenganzira burya bw'amazi ku mwene gihugu n'uburenganzira bwiwe rero iyo umuntu aronse ubwo burenganzira iyo ni impinduka noshobora gufatira ko ihambaye. Hariho n'ahandi nababwiye yuko hariho n'ahandi twagiye tubona hazi ishure ugasanga hari ishure sinzi ko nogitirira ngo amazi meza muga kubera bene gihugu babonye amazi meza bafashijwe n'intwaro na komine abakarorero ko muri komine yitwa Gishubi ku mutumba wa Musenga muri Gitega aho usanga bene bavuga ati amazi bwabo ndarashoboka reka rero twironderere n'ishure ego. Ariko nko nako ndabivuga mufate kwihangiro nyamukuru ishira hamwe rifise Amazi Water mbega uturere twose mwipfuza guha amazi mwarabishitse ko ni hehe kuno munsi muvuga ati aha turahashikije aha turahishimira mbere mukanavuga muti bikunda mu myaka 2 canke iyi tuzotwashitsa. Urakoze nkuko navuze ndagaruke kuri ryahangiro ryacu 2020 aho twifuza ko mu gihugu cose umuntu yoronka amazi n'imiburiburi amaritiro 20 ku muntu atagenze ikirere c'iminota 20 kandi ijana kwijana ry'igihugu no kuvuga ko ihangiro ryacu no gukorera mu gihugu cose. Ico noshima ubu turamaze gukorera mu ntara nka zose mu makomine hafi yose turakora ibikorwa vya mbere twabanje gutangura ku mitumba 5 duhawe n'uburongozi bw'intwaro mu makomine no mu ntara aho rero usanga tumaze kwigirwa imbere ugasanga turagarutse
nibaza ko turiko turagenda neza kugira ngo hose babone ibikorwa turiko turakora uravye kuri rya hangiro ijana yego ijana ijana yego ijana 200 aha 200 voilà ijana hoho muravye aho muriko murakorera aho maze gushinga novuga ayo mazi aho maze gutanga amazi meza kuri abo bamaze kuyaronka iyo hangiro umuntu mwari bashikiye reka ngaruke kuri iki amazi watasi iryo shirahamwe ryo niko ratanga amazi mu gihugu c'u Burundi leta ubwayo murantonga hari andi mashirahamwe ariko kurambabarira hari andi mashirahamwe karasahiriza akarashigikira leta muri iki gisata cyo gutanga amazi meza hariho aho dusanga iryo hangiro risanzwe rihari aho rero duheza ngo tuhagaruke cyo tubandanya muca handi ngo nabita kuko urumva tuko turashigika twese turi mu novuga ko turi mu mugambo umwe uretse ko twe twihaye rino hangiro rifadika canke rigaragara turaheza rero tukaraba aho aya mazi asanzwe ari baraheza bakatwereka handi hababaye cyane tugahera hababaye gose tuza kugira ngo dushobore kuhashika naho nyine ngiye acamandaniriza iyo muravye bijanye ubuhinga bwo gutanga amazi meza hano mu gihugu cacu wavuze neza ati si twebwe twenyene n'abandi basanzwe babikora caca n'inzego za leta ariko mwebwe muravye interano yanyu iyo maze gutanga mubona ko ari yahe muje kunganira ibisata bindi bisanzwe bitanga amazi meza twebwe nibaza ko interano yacu sino ni interano ihambaye kuko twebwe urumva ko dushaka gukorera igihugu cyose ahubwo dukorera igihugu cyose uretse ko n'urugendo turiko turakorana hanyuma no mugambi amazi kuri bose si umugambi w'ishiramwe amazi wota ni umugambi w'igihugu ni umugambi ubwawo wanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi avuze ati abene igihugu bose bategerezwa kuronka amazi meza iryo rihangiro niryo twe tyaduhamagaye niryo tuvuga tutirika turishire mu ngiro kugira ngo abene igihugu baronka amazi meza igisata muriko murakoreramwo amazi meza bivuze jana n'isuku tuje kubijanye n'isuku n'isukura ibikorwa vyanyu sinovuga ngo mu biha agaciro akaha ingaruka haha ni nyene impinduka bimaze kuzana mu bijanye n'isuku n'isukura mu mihana mu bana mu bavyeyi ikano mu gihugu aho musanzwe bamaze gutanga amazi murakoze cyane ibi bikorwa vy'isuku igituma twebwe tubiha ikibanza gihambaye birakomeye cyane burya gutanga amazi ntibisigura yuko abene igihugu canke uwo yahaye akoresha yategeza kuyakoresha suko batabizi ariko hari ibintu bimwe musanga umuntu atazi ko ari bibi akaroro koroshe umuntu arashobora kuvoma amazi ari meza ngo gasanga ikintu yavomeyemo si ciza mu gihe rero yavomye ikintu kitari ciza amazi ntabakiri meza ashobora kuyavomera mu kintu ciza kandi ari meza mugaba kayunguruzo gutariko haho twabonye caye dora tubona iwacu ko nanje mvuka ruguru ugasanga umuntu aravomye amazi mu ndobo kubera ko yanka kwa museseka ko indobo yayujuje hanyuma akaca afata ibibabi byo kubiti agashira hejuru sinzi ko maze kubibona mu gisagara benshi ntavyo bazi nk'ivyo agashira hejuru kugira ngo amazi nta musesekeko washaka bafite intumbero nziza kugira ngo nta musesekeko ntitose ca amazi ntayaherere mu nzira ugasanga bya bibabi vyayononye tubakangurira kugira ngo ayo mazi ubwa mbere ikibanza bayavomeremo kiba ari ciza bakigirira isuku ku marobine yabo haba ari ahantu hari isuku by'ukuri ata bintu by'amazi atemba usanga haza n'imibu canke ibindi hanyuma kandi mu mihani yabo bayogeshe bayikoreshe neza n'agasabuni mu bibanza by'ubwiherero hano kwita mu tuzu twa sugumwe hagume ari ahantu hameze neza no kuvuga ko umuntu ashobora kubandanya gwara ingwara zifatiye ku isuku rike kandi ari aronse amazi meza no kugira ngo ayo mazi rero abafashe guhangana n'izo ngaruka zishobora kubatera izo ngwara ne muravye aho muriko murakorera si no ngo ivyigwa ariko hari biba biboneka iryo suku ryaragaragaye kuntu abantu basanze bavoma igisuku ryaragaragaye iruhande yajya amazi mbere no mu mihana ego cyane igituma tubishingira intahe nuko twebwe turaza hama tukagenda mugabo iro binisigara ngahe sigana n'abene gihugu ico turakorana n'urwego rwitwa ahamere rujejwe amazi n'isuku n'isukura hagati mu gihugu hanyuma tugafashanya n'abene gihugu n'indongozi ku mutumba akenshi tuba turi kumwe no mw'ikomine tugatora komite ijejwe ayo mazi no kugira ngo bumve ko ari ayabo sa amazi yishiramwe amazi wota na amazi y'igihugu n'ingabire y'igihugu bategerezwa gufata neza mu ntoke no kuvuga ko rero turafise uruhara umwe wese afise uruhara biciye mwayo makomite batoye biciye
ku mutumba biciye ku gacimbiri no ku nyumba 10 isanzwe irimwo iyo robine umutware w'aho hantu abafise uruhara rwo gukurikirana ko aho hantu hari isuku canke amazi ameze neza. Mu kurangiza tuje ku rugero rw'igihugu cose mu gihugu cacu umuravye none intambwe yo gukoresha amazi meza no kugira isuku mu miryango tuba tugeze ku rugero uruhe na cane tugaruka kuri ryahangiro ya 20 ijana. Ego sinzi ko mpava ndaguha ibiharuro kubera ko hari kugira ngo utange ibiharuro buryo banza kugira ivyigwa ariko nubwo bitari ivyigwa novuga vyimbitse muraza aho mukorera novuga muraza aho mugiye murazunguruka ariko murashobora kuvuga ati urugero tugeze ko nubu. Ego n'urugero rwiza cyane kubera ko urugero turarupima dufatiye ku byo tuba tumaze kuronka navuze ko twiha ihangiro kabaza uti mu ntara izi tugomba tubanze dufata imitumbi 5 no kwita yibanze. Iyo rero iyo mitumbi 5 tuyihejeje ubu tusigaye dusaba n'iyindi aho tumaze gutanga imitumbi irenga 5 n'irenga twere tubona ko tuko turagenda neza n'urugero rwiza kandi tuko turatera imbere muri rino hangiro dufashije nabo tuko turakorana bwa mbere bwo dufashijwe na leta ko n'ibikoresho dukoresha tubikura hanze y'igihugu iraheze kadushigikira kugira ngo tuje kubironka. Urakoze cyane sinzi ko hari mbona ubutumwa bwanditswe n'itwa Pasi ati muri commune yacu ya Nyamurenza hari haracari vyinshi kugira turonka amazi tugenda urugendo rutari ruto kubera dufise ikibazo cyuko ati n'amaradiyo ntiyumvikana ati nkibi ntavyo banamenya murasimbirayo murabe. Ego Nyamurenza nibaza ko ari Ngozi. Ego muri Ngozi Nyamurenza province ya Ngozi tuko turakorerayo Ngozi turamaze gukorerayo tuko turanakorerayo washaka biciye mu makomine atandukanye twavuze yuko twabanje gufatira ku mitumba ya mbere burya nawe sumwe barababaye n'ivyo mugahoro n'abandi bababaye kandi gutyo ariko nuko hariho icizere ko dushobora kubashikira umwanya wari wose dufashijwemwo n'indongozi. ngira ngo Pasi arumva inyisho neza ko bazogushikira urumva nkuko bavuze ntiboca bakwira igihugu mwanya. Pasi ico yokora bashobora kubandanya babicisha mu nzira iyo hariho iyo nzira yo reka ndayivuge murabona hariho indongozi bitore bahereye ku mutumba rero nibashobora guca ku mukuru w'umutumba ubutumwa bwabo arabushikana ku ikomine rero amazi batatu rahashika bazoheza bace babashira baduha uwo mutumba hanyuma tuje tugira ko ivyiko hanyuma tuhakorere. ngira ngo arabyumva neza Florence ngira ngo duse n'abagarukiriza hano twifurize kubandanya mushishikara n'umugambi mwiza. Yego murakoze cyane karakanyamuneza kandi gusubira kubana nawe muri kino kiyago cyo muri kano gatondo tukuviriza umunsi mwiza. Murakoze cyane mugira umunsi mwiza. Urakoze cyane. Kazoza FM, be your own boss.